veut dire quoi? Babandi la 10e, 11e promotion. La 10e promotion. Abari ngaha. Bari 12. Bari bagira baheze EFA. Alors propose est-ce que murashobora kwemera mugatangura naba? Ils ont accepté ko dutangurana bishasha. Nibarya mubona ba Colonel Vyayo ba Muhisi ba Sironda yirukiye nibe menga nabajije abari ngaha menga hasigaye batatuka andi ba ari tabyimana. Tangurana rero la formation yari imeze gute? Science fondamentale. Principalement le professeur Terris. Abari barasoko kwita professeur libre baba permanent. Muga abandi bari kubera bari bake bagenda kwiga kuri ENS. Niho hari professeur ENS. Niyo baje kwiga kuru iyo batari disponible. Natwe yenagize science économique et administrative principalement les cours twe twazigira muri faculté d'économie kwigana na muri faculté d'économie kuri université niyo twagenda principalement niyo twazigira to sauf quelques cours bari turonse des professeurs vacataires baraza ngaha. C'était dur twama mwibarabara itukoso kati kwanira na cours militaire nzi ko ari ukibikimeze ubu twagira kuri militaire mu gitondo twiruka twagira ku mugoroba tugweti bakadukubita katwirukana twagira avec nama vacances make muci twagira mashamba kwezi ameza ngahe nke twuguruye ya formation sinzi ko muzigira commando 3 mois nitwe twayuguruye igitego tweje iskam 3 mois ngo bagomba kudukuramwe ibintu nivyo rero mwakoze urumva rengana ko binovuga nti twarahombye cyane kutaja tabandanye iyo formation yo mu Bubiligi yani mwe kwikomera amashi murabona sinzi abo tugeze ko turi kuri combien centième promotion ubu 54 murumva donko amaze gusohoka des intellectuels murabazi benshi des docteurs de kwisi yose bengira ngo nitwe tugize Burundi les officiers muri mwiterambere donko vive donc kandi mwakoze kumpamagara n'ukuri kuja imbere yanyu vive umuntu yumva icyo cyumviro la création de l'institut supérieur de cadre militaire murakoze. Bega uno musi umuntu yokwibaza n'urukundo rwatumye abo bazungu babigisha ibijanye babashira muri iryo shure abaha inyigisho canke hari ikindi coba cyari inyuma mu kubahiriza inyigisho abo
ikintu cya mbere ni ukubwira ko icyo cyose abazungu baduhaye ishuri ni abategetsi b'u Burundi nibo bakereye ishuri, bagomba ishuri y'intwaza iforoma abofisiye b'ubwenge, kuko kare twabarungika mu Bubirigi byarazimba igihugu, hama n'ibihe ntibyari bigihuye, baca ati minari twe ntitwobigishiza ngako ko dufise aba ofisiye bari babaye forme kera, ko dufise aba ofisiye bari barabaye forme kera hariya, mwe ntimuzana mu bwenge ngako tuzokoma turunka abantu hariya. Niko byatanguye, baca bagira inama rero na Université y'u Burundi yari ifise uburyo kurusha, caja hamwe niho baca bakereye ishuri. Ego muri ko muraraba inyigisho mwatanguranye naco kiriya gihe n'uno munsi, mwebwe hariho akantu mwobona mwoshima ingene inyigisho zagiye zitera intambwe? Mpejeje kumviza nk'ivyo baheje kutugira expose ngaha, tugeze kure cyane, tugeze kure cyane gose, dufise des savants. Hanyuma rero atakarusha, isi yose irimo abofisiye Burundi, nta namwe uzogenda udasanga umwofisiye Burundi kandi ari umuntu un expert akomeye. Tureke ngaha rero mu gihugu iwacu ngira murabona dari ministere na service ama societe tukonsora, ni karusho kanini cyane gose, tugeze kure cyane. Ahubwo je navuze umuntu yiyumvira icyumviro gukereya yishuri barakwiye kumushira mu bitabo vyerana. Nokuri ego nta kajambo mwotekerera uno munsi abarundi na cyane ugwaruka kugira bashobore namba bohurumbira ishuri kaminuza ya ISCAM? Jewe murabona nije nayitanguye, twari bakeya, yari amafaketi yarabiri, ariko ndavye ivyo numvise uno munsi ama expose tugeze kure cyane, niko turahambye abazungu. Jewe nimvira ko urugwaruka rw'iwacu iyi shuri go yihurumbira kurusha, uko noneho urumva sukumusobusoda gusa, wego ni inkofero bambara, mugabo umutwe ukorera igihugu cyose. Ronko mbonye kandi ifite possibilité nyinshi, ifite ama infrastructure nazibonye, ifite abarimu bakomeye, ifite uburyo butari buke. Ni hano urugwaruka rukiri jeune kuhurumbira ishuri kugira amahoro. Oui, mon colonel, vous êtes de la première promotion à l'ISCAM. Mbega twomenya muri ino ndwi ibigiye kurangurwa, mbega ibimaze kurangurwa byo nibimeze gute? Murakoze. Je nitwa Colonel Hamenyimana Gerard, waje ndongoye kaminuza ya gisirikare ISCAM. Muri iyi ndwi hariwe ISCAM waje kuyugurura ubunyene, nta byinshi turarangura. Mugabo kizorangurwamo ni ivyigwa y'amasiyansi baraza bakavuga, ama n'ivyo vya culturel, ama n'inkino. Rero mbere yuko twugurura ishuri umwaka w'ishuri itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Murakoze. Ari byarangutse ibi nibi. Kaminuza ISCAM kuva itanguye byangutse ni byinshi, ko nk'ubu twinjije umugwi ugera 54, duharuye abamaze guca ngaha baje ngaha 24,800. Numva se bake barize ikigo bitandukanye, kuko bari babwiye abanya baravuga byinshi by'ibice byose bigize igihugu n'ibigize igisoda, bose baravyiza baje baraca ngaha. Naho turasigaranye abashika 800 bakiriko barakurikirana ivyigwa, baza baraheza ku mwaka ku mwaka. Mbega imigambi yakazoza ni yahe? Bwa mbere hoho kwigisha biragora, haraba mu ivyoroha n'ibigora, haraho bishika ugasanga uburyo buratevye kuboneka, cyangwa ugasanga yagiye biragora n'abandi atavyaraduciye ko ya politiki, ugasanga haraba abadashoboye guheza, baratangwe mugo ntibaheze. Imigambi dufitiye ishuri isanzwe, ishuri ni kaminuza nyene, si umugambi kujana n'igihugu, mbona akazoza y'igihugu natwe tukayikoramo mu byo tujejwe,
y'umutekano kuko n'abakora ibindi bakora ko umutekano wamaze kuboneka. Ibyo turiko turakorana rero ni n'umugambi w'igihugu. Twe twisunze ivy'ivyigwa by'ubushakashatsi mwanabibonye bugezweho kuko ubushakashatsi burahinduka ko ISCAM yatanguye bumeze siko bukimeze, rero tuja tujana n'ibihe.